urayimwereka ku rupapuro canke nkamwereka foto nkavuga ati uwe nyamba ushaka kubaka inzu yawe isa neza nkagucapira nkakwereka ati inzu yawe imeze uku nkagusigurira nkakwereka nyamba avuga ati shaka uzoba ihagaze gucaca nkavuga ati shaka uzoba ifise amatara uku byose nkabikwereka wewe ukaza wumva yuko ugomba wubakishe ikintu honyene wishimiye kiri mu ndoto ziwawe wumva yuko iyo nzu nawe uyibayemo uzoba uri satisfied ikaze tubahaye ikaze baze ikibazo ngomba ndakubaza mbega muratanga ikiringo hamwe umuntu abituye mukavuga ati ino nzu yanyu tuzoyibashikiriza ikiringo kingana uko iyo umukiriya abituye Mundira kandi turamutse mwebwe mwese mudukurikirana muri kumande zine zisi turabaye muramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye so my name is Ram Promoter Bando Camera utarakora subscribe like share abandanya bikora kugira ngo ibintu bigende neza today is another day, another blessing, another beautiful day uno mustwakiriye mutumira dasanzwe cyane mutumire witeka mvuze witeka nuko ari umutumire atuzaniye ibintu bizima kandi byiza byiza kabisa bene wacu mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi nabavuga ati dufise umutumire tuzana ibintu byiza uno munsi twagomba tubasabe mukurikirana ikiganiro kuva ku ntango kugeza gihere kubera ko ni ikintu gikora kuri buri muntu wese reka tukwakire mugami bwa Link Academy. Merci beaucoup. Murameze neza? Yego cyane gose ndameze neza. Ndashima Imana ko binari sawa ubuzomeze neza. Yego ntaho. Ndabona mbona watagasaga kwafe ni sawa. Biri sawa cyane. Nkundira turamukiriza abantu badukurikirana amatunjire mu kiganiro nyeze. Yego ndabaramukije abari mu gihugu n'abari mu mahanga. Ndababwira yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu ari sawa cyane. Abazo barabahenda yuko bicika canke ngo turi mu myidogo canke ngo ibintu ngo byapararanganye muteshwe mute hidoga ibinebwe yego hidoga ibinebwe kabisa gituma twebwe tuba turi ku muvuduko wo gukora twebwe ibyo onye ntiba bituraba wewe va muhira ugenda ukore travaye sanye by'ubunebwe nyene nta gihugu na kimwe utobaho nabi wigize ikinebwe ibihugu byose abantu babaho ubuzima bwiza mu gihe bakora udakora nyene urumva ubuzima busha bukunyara niko bimeze kabisa yego ibintu byari bimeze neza akazina ni babita bande akazina ni Engineer Madete iyo tuvuze Engineer Madete haraba engineer benshi sinzi ko ushobora gupreciser ni engineer mu biki ni Engineer de Génie Civil mu bintu bijanye donc iyo tuvuze Génie Civil shawumva ibintu bijanye n'ubwubatsi iyo tuvuze ubwubatsi shawumva kubaka amazu kubaka amabarabara kubaka ibiraro n'ibindi bisa n'ivyo iyo tuvuze ubwubatsi nyango umwe wese arumva kubaka ijambo kubaka n'ikindi cyumvikana ego mubaka amazu ego muko kubaka amazu nirihe shira hamwe mwa muserukira kugira ngo tubanze turimenye kugira ngo twinjire mu kiganiro idonido muserukira ishiramwe irihe mwa mufite shira hamwe murimo bimeze gute uruganda rwanyu rwo kubaka rumeze sinzi ko ushobora kuduha umuco jewe nka engineer sanzwe ndumuhinga mu byo kubaka nari sanzwe menyera ibintu byo kubaka nakora abantu banyizera nkakora ama projet ahantu hagiye hatandukanye haba ngayi Bujumbura canke ruguru mugabo kugira ngo twagure ibikorwa twaje dushiraho igisata citwa Kumugwa Building Company. Kumugwa Building Company. Yo tuvuze Kumugwa ni jambo risanzwe rimenyerewe aba ku marezo sociale mu gihugu cy'u Burundi. Dirimo ama branche meshi. Rero mu ama branche tuca twumbamo igisata cyo cinyubako ari cinyubako Kumugwa Building Company. Kumugwa Building Company. Kumugwa Building Company. Icyo cyumviro cyaje gute kugira ngo mushobore kugishira ku mugaragaro icyo cyumviro cyaje kugira ngo duteze imbere ibijanye n'ubwubatsi wana mumenyesha makuru je iyo ndiko ndaraba mu bihugu byo hanze iki na cyane je ndi refera canke ndatereza amaso mu gihugu ca Chine gihugu cy'Ubushinwa ndaraba ibintu by'inyubako byabo nkaraba
iminara bubaka iyigira hariya hejuru nkavuga ati none kubera iki ngaha mu Burundi ho kubera iki ngaha mu Burundi ho ntibishoboka ko ibintu bishobora kubakwa habuze iki mu gihe kandi akanoti gahari amafaranga arahari kubera iki none ibyo bintu bitaba twebwe turabishoboye tuba twarabyize mu mashure tukaja kugira amazitaje ahantu hatandukanye umuntu akamenya ibintu byinshi binamurengeye mugabo tukaguma turi muri bwa buzima inzu annexe iki ugati kubera iki none ya nike kintu rero uzaniye abarundi nkamwe bo kwitura ikintu nyamukuru uzaniye abarundi kivuye ku mugwa building company ikintu nzaniye abarundi nuko buri wese umurundi cyangwa umunyamahanga yo kumva yuko ku mugwa building company ari societe itanguye gukora ibikorwa ku mugaragaro kandi izokubaka ibintu bisa neza cyane ngira ngo abazo gukurikirana ama platform canke baza kuba bobona nk'amapra iki baraza kubibona ndetse nibisumbirije kuko uko bugenda buca canke ku misi izogenda igenda uzoguma ubona bishasha bimwe muzoguma mudukurikirana mugwe mutwitura ibintu ni sawa cyane sawa gose turabizeje nta kibazo na kibo kabisa turaza kugerageza gushiramwo bimwe mu nyubako na cyane akabijya rero iyo umuntu akwituye hari umuntu ashobora kuza akakwitura akavuga ati nkeneye unyubakira inzu mbega wowe kugira umukonvenke cyangwa umwemeze ubigenza gute kugira ndamukonvenke hariho ibintu mwereka nka chantier cyangwa bigenda gute ndabimwereka nababwiye ko ubwa mbere ni ibintu je nsanzwe menyereye ni ibintu nsanzwe nkora nimba wowe ushaka ko nakwereka example ndakujana nkuvuga ati aha anye chantier igize ngaho imeze gutya cyangwa urayimwereka ku rupapuro canke nkamwereka foto nkavuga ati wowe nyamba ushaka kubaka inzu yawe isa neza nkagucapira nkakwereka ati inzu yawe imeze uku nkagusigurira nkakwereka nyamba avuga ati shaka uzoba ihagaze gutya cyangwa nkavuga ati shaka uzoba ifise amatara uku byose nkabikwereka wewe ukaza wumva yuko ugomba wubakishe ikintu honyine wishimiye kiri mu ndoto ziwawe wumva yuko iyo nzu nawe uyibayemo uzoba uri satisfied uzoba ubyiyumva wenyine umutima uri areze wumva uryohewe ni ya nzu wubaka kabisa hamwe n'umuntu ayibonye atamari kwa kabisa akavuga ati nawe murabyumva inzu nziza cyane kandi iyo tuvuze ubwiza icyambere nuko umukiriya wenyine abaje kuyubakisha yumva anezerewe kwanza ibyo agomba yubakisha yumva abinezerewe hama twe turabikura kujya tuba tukweretse ku mafoto tukayishira mu bikorwa iza kujya nyene ikaza kujya nyene tuba twayikweretse bantu b'Imana mudukurikirana turabizi neza ko muhagaze neza iyo abana b'igihugu bahagurutse bagakora kugira ngo tuje muri yambona kazoza 2040 abantu hamwe go baguye gushigikirwa turashaka mu majambo makenya niki kintu wosaba abantu bakadukurikirana ujya ko ukeneye gushigikirwa cyane bivanye n'ubumenyi ufise ikintu nosaba nuko buri wese yumva yo bashaka kubakisha inzu cyane iyindi nyubako yose nahandi hantu ho kwitura atari muri ku mugwa building company niyo societe ishoboye kuba yokora ibintu by'igitangaza kandi uwo twubake wese akumva yuko anezerewe buri wese iyo baba abari mu mahanga aba diaspora tuzari mu mahanga diaspora babamenyereye ngo baronka amahera ngo kwabande ngo bakayiba ngo bakaronka ngo biki twebwe suko muzobigenza gute twebwe suko kubera nta bintu by'amanyanga zibari societe izwi kandi ni gisata kivuse mu bindi bisata byari bisanzwe biri ngaha nibaza yuko nubwo hoba habaye akantu katagenda neza ntibubura aho witura kuko hari ibindi bisata hamande yabo bisanzwe bihari ushobora kuvuga ati ku mugwa building company bandenganije mugabo hariho ku mugwa media rero ku mugwa media ushobora kuvuga ati na president arayizi ku mugwa media none
ishirahamwe na perezida abazi wumva ari igico tumutagizera. tunavuga ko ku mugwa building media ari imwe na Link Agrenar Musumeno asanzwe arimo bisanzwe bikorana byose ni nawe aserukira ico kinyamakuru. Ivyo byose bivuga byo ku mugwa building company muzoza wibona ku ma platform zaba kuza Link Agrenar haba ku mugwa media haba hehe ku mugwa news za YouTube hose kabisa. Kuri YouTube abasanzwe badukurikirana ni beshi gose dukureka imbuga zisanzwe zikurikiranwa n'abantu ibihumbi byinshi gose tutirwa turaharura kubera ari ni beshi cyane. Birumvikana ko ibintu vya ku mugwa building company atari amanyanga azoba bigize. Oya nta manyanga nico ndashaka kubasigurira. Nta manyanga azoba arimo. Wewe utwizeye uzomenya yuko ibintu byawe byose bizoba bitonze ku murongo. Kuko naho warimo akanyanga urumva yuko hariho ahantu heshi ho kwitura kugira ngo ushobore kuba wo kwitwa. Nibaza ko ku mugwa media hanigeze atamanyanga bigikura kubera ko. Oya nta manyanga abo. Maze kuba kimaze kubicisha abarundi. Ni gisata nasanze ni society nasanze ipanze neza cyane. Basanzwe bakorana n'andi masosiyete babasinyana n'amakontra ibiki. Kubyo baba baragerageje kusigurira. Narumvise yuko abo baba barakoranye bose ibintu byagenze neza cyane. Kabisa. Bindi bisata. Bibaza yuko ibyo bindi bisata baba basanzwe bakorana neza. Ico ku mugwa building company kije. Ko ari cyo cyoca kiza gukora nabi kandi abagitwara ari babandi nyene. Abasanzwe batanga amaordre canke abasanzwe bajeje ibikorwa ni babandi nyene. Bo ndababwira ko ku mugwa media ari umuryango wagutse cyane. Ni umuryango wagutse. Tumaze iminsi dukora ahantu twarakoze dufise ibintu byinshi tumaze kwamamaza ngaha. Twaramuje kibonobono za Superbat nibaza ko ari wo mwanya kugira ngo abarundi badushigikire bashigike ku mugwa building company natwe batwamamaza. Yego cyane gose. Engineer Madete. Yego. Uhejeje kwizeza abantu ko atakibazo na kimwe nkamwe bo kwizera ku mugwa building company. Nimwe vraiment ikaze turahaye ikaze baze ikibazo ngomba ndakubaza. Mbega muratanga ikiringo nkamwe umuntu abituye mukavuga ati ino nzu yanyu tuzoyibashikiriza ikiringo kingana uko iyo umukiriya abituye. Iyo abishatse turamuha ikiringo kuko iyo tuvuze ikiringo burya biva kuri mwene biva ku mukiriya kuko umukiriya wenye biva no kungene aba ariko arashaka project kwinyaruka natwe niko ishinyaruka kubera nkubo nk'amafaranga bona nk'amashantier je zabimenyera ibyo ku mashantier urasanga nk'umukiriya ariko arubakisha nk'inzu ugasanga nk'indwi arabahagaritse ati amahera irindira gato yenda yarungike mugabo yumve yuzaniye amahera rimwe na ati twatanguye ibikorwa tujaho kipe twe turabakoze bwana umeshe makuru twe turabakoze nta byo kuryama no mwijoro bibaye no mwijoro tuzoshiramo dukore no mwijoro rero igihe uzo ushaka ibikorwa byawe binyaruka no mukozi kumwe zobwiye ati ingutore inzo yawe mu kwezi kumwe konyene kabisa. Hariho abafundi bamwe binjyajya baravuga ko abafundi muri njyajya. Mbega iki kintu nk'umuntu aguhaye nk'inzu ugasanga mutanguye kugenda kuburana mu masentare ugasanga inzu ntayo wahejeje kuko byamabishika wana engineer mwebwe iki kintu muzocirinda gute ku bakiriya banyu bagiye kubitura. Nagomba ndagukosore gatoyi. Uno mwanya ntituri ku ikesi y'umufundi. Uno mwanya ni societe ikomeye cyane. Ni societe. Uvuze kwitwara witwarira societe. Sinumva ko uza kuvuga ngo witwariye jewe. Witwarira societe. Uko jewe nzo wandi kora kwanza wandi nkora societe. Rero ibyo uri kuravuga byo afundi ngo bahora batwara intuzenya ngo amafaranga ngo y'abakiriya. Ni babande ba diaspora barungikira amahera abantu ngo bizengwa biwabo ukashusanga babibye. Canke nkuko je nahora nkora ukandukira nkora ku giti ciwanje aho urumva bashaka kuvuga ati nkayiba kuko nta wundi bareka control nta wundi bareka control birumvikana cyane. Rero urumva bashobora kuyiba ukajusanga mbere ndaniyomokera n'usho mpiga hehe kabisa. Wowe mu diaspora uri hanze urugisa amahera jewe ranje inoti ndayibonye aho gati nuke nifiti ashanyika anyerera ashari nkoko rero bwisho gihe
umuntu uzenya uwo mwene amahera cyatavuga ati rondeza cyatangura kubitura mu bwamenyesha makuru aterega naka yahora yubakisha amazu muranda muramundondera mu ntangarize unkura heye muga ubu ni societe ubu ni societe jewe nirutse hari abandi mbe no kwiruka nja heye mu gihe hari umuryango n'umuryango ugize ku societe kumugwa breeding company n'umuryango ni societe ico gihe wo nyamba azo habaye amanye uzoza kuburanya societe niho uzaza kuburanya jewe kabisa turashaka rero dugishireho ubwizigirwa iyo umukiriya kuzaniye marché habaho contrat imeze gute habaho contrat amiable canke habaho contrat par écrit bon contrat par écrit mukandikiranira kuko jewe nyamba twandikira bo dutegerezwa kwandikirana kubera kugira ngo hajimwo umuco kuko nabijya by'amafaranga byose biba byanditse namba buza ati ndabahayaya biba byanditse kugira ngo tuzomenye kungene tujera amafaranga niya duherana izoba ari manka iguye wacu mbege umugize manka bice bigenda gute tuca turihana hari hindi birumvikana tuca turihana kabisa societe iteri kuriha nyamba twumvikanye tukabwira David tukabwa manka ni direct birumvikana yuko societe ishobanda yikubakira hamwe kagushikiriza inzu yawe kabisa turumva neza ko ari ibintu biba biciye mu muco ni ibintu biciye mu muco gose cyane ya turi mu mbona kazoza nyine cyubahira umukuru w'igihugu ni iki kintu rero muteguriye abarundi mu mbona kazoza turiko turajamo mu mbona kazoza iyo tuvuze imbona kazoza twumva iterambere ryo muri kazoza iyo tuvuze iterambere ryo muri kazoza rero ni vyiza yuko twumva igihugu cyubatse ne nabereho gatoyi iyo uri kuraba mu bihugu byo hanze nabuze yuko niha akarore nko ku gihugu cy'Ubushinwa ikora iyo gihugu kwine cyubatse nkavuga ati none mu myaka nk'itanu iri imbere iyi nzu igeretse 50 nta kuntu yo biri ngahe Bujumbura canke mu mwaka uza nta kuntu inzu igeretse 50 yo biri ngahe Bujumbura kuno mwanya nta nzu igeretse inshuro 20 ngahe Bujumbura ihari mbe no mu gihugu cy'u Burundi cyose nta nzu igeretse 50 ihari none iyo twihaye bwa ati mu myaka 5 inzu igeretse 50 tyo turabona mu Bushinwa canke mu gihugu mu bihugu kanaka biteye imbere bihariya iyo mu bihugu byo hanze iyo nzu ibaye iri ngaha i Bujumbura niyumva yuko byo bari ibintu bimeze neza cyane mu mbona kazoza y'igihugu tukumva tubaye mu gihugu cyubatse gisa neza abandi barukira rugendo bashobora kuza bagatembera iyo baba ko ari igihugu cyubatse mbona kazoza rugira ishoboke nuko yuko tujya mu bikorwa tugashikira imbona kazoza y'umukuru w'igihugu tugakora ibyo kugira bishoboke dukora ubunebwe tukaja ku bikorwa hama imbona kazoza irashoboka no mu mwaka uza canke no mu kwezi kuza byose birabaho kabisa gikuru nibikorwa reka tugushimire cyane bwana engineer Madete murakoze cyane nk'umuntu abakeneye sinzi ko mwotanga kanimero umuntu akeneye ntaraheze ikibazo turaza gushira ko inimero ngaho hari nimero z'amadusha ko ngaho ubundi uturondeye turaguhuza na engineer muga kuko ni wabijejwe ibintu byo kubaka yego sinzi ariko ko utanga inimero yiwawe direct kugira ngo ushobore kurondera direct ndashobora kubaha inimero yiwanje kugira ngo ufise nk'icagomba kubaza akubaze direct ambaze direct namba ari ufise agaparasera ubunyene nk'ahantu achatera hamagara tugende kukaraba ndamupimire tugire devi byose hama tututera tubaka nimero yiwanje ni 68 275 440 canke 68 amajana 275 amajana 441 twibutsa yuko abantu baba bari muri diaspora bice bisaba yuko batanguza kamenyeso guteranya amajana 257 hama 38 20 amajana 275 amajana 441 nuko turagushimiye cyane bwana engineer Madete yego murakoze neza murakoze cyane namwe bwana umenyesha makuru kabisa yego reka dushimire cyane abantu bose bari kwadukurikirana abatarakora subscribe like share comment mu bikore tubibutsa ko dukeneye umuryango wagutse uyu mwene data ari ngaha kugira ngo atere imbere n'ugwaruka gwagiye hamwe rurakorana kugira ngo gwiteze imbere
muntu wese uri kuradukurikirana ufise umutima wo gushigikira ino projet ni projet udakwiye kwirengagiza. Ino projet ni projet ishobora guhindurira ubuzima bwa benshi. Ndababwira yuko buri gihe tuzoza tubereka ibintu biba biriko biragerwaho, dushika no ku matere. Dushika no ku matere tubereka. Tongera turakora n'ibiganiro kugira ngo tuze turabereka kugenda aho ibintu bigeze. Kabisa. Yego. Kadushimira cyane. Ibandanya n'igihugu dusaba yuko ishobora kudufasha. Ikagira icikoze na yonyine ko turabana b'igihugu. Kabisa. Ngira ngo nyene cyubahira umukuru w'igihugu aravyumva. Kabisa. Nibaza ko tuzoguma tubaba hafi nka media dukurikirana abikorwa byanyu bigiye bizoza birashika. Yego. Kandi tubifuriza gutera imbere cyane. Murakoze cyane.